ndabaramukije kandi muri kumwe na Olivier Hakizimana hamwe na Nathalie. Nashaka gusura kubaramutsa nongere ndabashimire kuri amaudio bambaye amaudio cyangwa ama message mumaze imisi muturungikira mudushimira n'ibibazo. Ndabizi yuko ibibazo ari byiza kandi biranadufasha kujibwina gose muri etude tuko turakora byukuri nkuko Olivier kubivuga byaratumye nk'izi kwiga sur le tempérament n'imigenderane yacu n'Imana byatumye amaso yuguruka ku bintu byinshi navuga nti wow iki sinabwa kibone guca bene da nukuri abantu bahezagirwa ubwa mbere natwe turimo muhava mwibaza ngo turi ngaho gira dutange gusa mais je dois vous avouer que jewe narahezagiwe cyane ndiko ndagira cette étude sur le tempérament hamwe n'Imana imigenderane yanje n'Imana sasanga Nathalie rega bwa ukuntu ubona kumwuhora usenga ingene usaba Imana bivanye n'ingene ubona Imana kubera temperament yawe. Rero nukuri nashaka kubashimira ku bantu bose baturemesheje ndibaza ko naho twafashe umwanya muri kuvuga kuri kuba colérique benshi bari baravuze ati quand même vous avez trop chargé kera vous avez chargé les colériques mugabo n'abantu bafite impano donc il y a beaucoup à dire sur eux. Rero kuri no munsi twashaka tuze kubandanyiriza ku yindi temperament y'aba extraverti kuko biroroshe kuvuga ku extraverti biroroshe kuvuga ku muntu ashira hanze inkwameze nk'aba extraverti niho ucuronka byinshi byo kuvuga d'ailleurs. Rero nivyo rimwe na rimwe nk'umu introverti ou flegmatique c'est assez difficile de trouver des choses à dire sur lui kuko n'umuntu atuje n'umunyamahoro biragoye rero kumukura muri zone de confort. Mais on va aussi parler de lui kindi gihe ako twashaka uburere dutandukire kuvuga kubasanga kuri ya tempérament y'indi y'aba extraverti turabe twanalize imigenderane afite n'Imana intambara horagira icimana hori kumukoreshamwo bivanye n'icimana yashize muri bo nkuko twama tubivuga nta mpano nimwe itava kuhora. Imana ishimwe cyane naje nongeye kubaramutsa ni Olivier Hakizimana kandi nongeye gushimira abantu bose batwandikira baturungikira intahe harabadutelefona harabatuparana iminota myinshi ku telefone iyo twaronse ako kanya nabo bakaronse kandi biraduhezagira biradufasha surtout turashimira Imana kubona ivyamwa biriko biramera hirya no hino abantu bariko barahinduka ingo ziriko zirabasude abantu bariko barategwa intege et surtout abantu bataci considera nk'agahabwa nkaho umenga n'aba extraterrestre abantu baguye bava kwijuru canke batibuka bava ahantu ntazi. Donc ivyo rero ni ibintu biremesha. Uyu munsi rero twagomba gutandukira umusange mbega umusange mu migenderanire yiwe n'Imana we bimeze gute bigenda gute ikintu novuga na we sibike no muvuga ko ikintu nagomba kumuvuga ko umusange n'umuntu nkuko twabivuze vyoroshe kwabana n'abantu n'umuntu navuga mu mico yiwe ntibimworohera gutsitaza abantu kuko navuga moteur yiwe muri we ikintu kimusunika no kugira abane amahoro n'abantu uretse nka kujya kwa phlegmatique ariko wewe ngo bahimbare urumva abigaragaze abahimbare abaryohere bumve yuko baguwe neza. Wewe ikintu novuga mokre kuri we ni interaction urumva kubana ahantu kuba iyo umushize ahantu atabantu bahari nukurumenga ibaradaguye. Rero mu migenderanire yiwe n'Imana hariyo urugezi Imana igomba kumushikanamo. Ni byiza uwo mutima wo guhimbara abantu wo kudakomeretsa abantu wo kudatsitaza abantu ariko hariyo ahantu novuga muri zone de confort Imana igomba kugukuramwo igushikane mu rundi rugezo aho forma ya caractère ya Kristo twamye tuvuga aho gushikana aho ijambo ry'Imana ritubwira mu Bikorosayi bambe mu Bigalatiya ikigabane ca mbere ku murongo w'10 ijambo ry'Imana ravuga Paulo ariko aravuga ngo mbega ubu ngo nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana canke se ndondera kunezereza abantu iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo. Si je cherchais à plaire aux gens, je ne serais jamais le serviteur de Christ. Niko Paulo avuga. Bene data, hari Imana igushira aho uba umuntu yugaye novuga aho umuntu aba ferme muri conviction ziwe kuko umuntu w'umusange ni umuntu qui a tendance à changer à s'ajuster à s'adapter kugira
habeho umuwendo kasi posible, ntihabeho abantu ababaza, ntihabeho abantu ashavuze, ariko imana igomba kugushyira ahantu mu rundi rugezo. natari mu mwanya aratubwira iby'ubuzima bwa Petero, ariko hariyo urundi rugezo imana igomba kujyanamo, aho mu mutima wawe imbere yo guhimbara abantu uhimbara imana. mwibuke Petero, ndamuvuze ko gatoyi, ndataramutubwira ko gatoyi, ndakunda ahantu igihe babafashe bakamujyana imbere y'inkuru y'inama nkuru y'ababarongora mu buryo religieux, abakuru b'amashengero b'icyo gihe, abigisha, abahinga b'ibyanditswe, bakamubwira bakababuza kuvuga ibya Yesu. aca ababwira ati uyu munsi nimuhitemo mutubwire yuko dukwiriye kumvira mwebwe cyangwa kubaha imana no kuyumvira. urumva mbaragire yuko ari umusange yari amenyereye ikintu cyo guhimbara abantu. aha Bibiliya iratubwira, iratwereka yuko yashyitse ahantu avuga ati uyu munsi je pris la ferme résolution yo guhimbara imana. nibyo hari igihe mpfa kumva yuko hari abantu batanahangura decision nafashe, hari igihe bimbabaza kumva yuko aba bantu ubenga nabatsitaje, nzi ko ndiko ndakora icyo imana yamamagariye. naho rero imana igomba kutujyana, naho imana igomba kudushikana. sinzi icyo natari yo tubwira ko turiko turiga, nongeye kubaramutsa kandi turiko turiga izi enseignement kuri kumusanga. twasanze mu bantu bagize ubushakashatsi Petero n'umuntu wa mbere, abantu bose biroroshe warumvije enseignement ku byerekeye amatamperama. Petero n'umusanga rero, ariko imbere ko yitwa Petero yitwa simoni, bisigura mu giheburayo muri icyo kirimi cya kera ahuzo, kari agati koroshe cyane, umuteteri nk'umutete, uko umuyaga uza utwara hirya. hama Yesu aramubwira ati ubu désormais ton nom sera Pierre. rero imana Yesu acaratura ku buzima bwiwe ati wowe wamye utwagwa n'umuyaga, ubu ngiye kukwita umuntu qui dans le roc. c'est vrai icyo imana yashyize muri twebwe ni cyiza, mugabo le grand défi d'un sanga c'est de rester stable. c'est très difficile. rero ikintu cyose imana izobanza kuzana ni ukugustabiriza, ni ugutuma uba stable, ureka kuryohera abantu nk'uko yaje kubivuga. nicyo gituma rero na Pawulo yabwiye Petero ati wowe nabonye umuhindura, wari mu bantu batari abayahudi bifashe gutya, bari kumwe n'abayahudi baciye bahunga kugira ngo ntubashavuze ntubuskandalizeho, ibyo wakoze si byo. ati rero no ntibishoboka. lui avait un caractère de colérique, aramubwiza igikirere, aramubwira ati ibintu ntibishoboka, ariko yari dans la continuité yo gukura, yo kubandanya hindugwa. n'abantu n'ibyo bafise iyo difficulté naramaze no kubibona muri Olivier. je by'ukuri kubwira no mon Dieu niko nsaba ingorane ntowe natahuye. ariko le défi y'umusanga naho kiba kivuye ku mana kigahura n'umuntu mwivire ashobora kuguhinduza icyumvira ati uri sûr jica nshaka kubaba, araguhungabana kurusha, arababara kurusha umukorerike cyangwa arahungabana kurusha umumelankolike, parce que wewe mwami kimushiriye imbere nta ngorane aragikurikirana, kuko ni défi yiwe yo kwama ashaka kuryohera abantu. donc je me dis que rero muri icyo gihe ufite iyo défi, imana izo kuzanira abantu bakudeseva. ce sont des gens bari très déçus dans les relations, baba bazwa n'imigenderanire y'abantu nk'uko yigeze kubivuga, kandi no muri medecine arabikora cyane. kugira ukira indwara ukire infobi, ubwoba budasanzwe, utegezwa gukonfronta icyo kintu kigutera ubwoba. ifo kuja imbere y'icyo kintu ukaja muri situation ubona yuko bidashoboka kubivamo. rero n'umusanga acire tuva mu ma circonstances kenshi. rero hari igihe dusenga tuti imana urabona ibintu wankuye tubona nshize renda kunda abantu, ariko ikagusha muri situation ati écoute gukunda abantu si bibi, ariko kudepanda y'ico bakubwira sico, ugasanga nibo bantu bakomeretse émotionnellement et malheureusement kuko batatahuye exercice imana yabashizemo bakaca biyugara, bakagerageza kubika
muri bo iyo benediction uwo mugisha ukaba warakomerekejwe by'ukuri ukaba uri umusanga warakomerekejwe dans les relations ariko Imana ishaka kukuvura ni ukuri ndasaba Imana ikugendere iguhoze igutransforme igutabare c'est vrai ko muri izo circonstances uba ukeneye umuntu umwe agufasha nibyo mais que Dieu vraiment te visite ntushavurire Imana ati mbe Mana wowe wampaye impano yo gukunda abantu none barantabagura si ukugutabagura ni uko Imana ishaka yuko ahubwo bakunda indépendamment y'ivyo inconditionnellement bagukunda batagukunda bakwakira batakwakira kuko la faiblesse du sanguin c'est de vouloir plaire kandi ashaka ko abantu bose bamukunda Imana ikamujyana muri dimension naho non seulement bazokuvuma muga uzogumushikamiye kuko Imana yakubwiye naho abantu batazogukunda uzogumuhagarara wemye ukava muri ya dimension aho wari Simoni gushika kuja muri dimension uba Petero. Amen haleluya. Umugore wanje arayiciye umugi Imana ihabwa icubahiro kuri ico kintu Natali yavuze ariko arakivuga numvise hanjemo rya jambo Yesu yavuze ngo amajambo yanje ndababwira ngo ntazokwigera avaho urumva ire facile yuko iyisize ibangana ariko ijambo ryanje nta na seul iyota n'urudome na rumwe ruzovaho erega igituma Imana igomba yuko tutaba abantu banyegenyiga bahindurwa nuko iyi si raba iyi si raba ku marezo sosiyo iyi somene uku kwezi hariyo defi challenge yavutse urumva isomene itarahera mu ndwi zibiri izoba yahindutse style izoba yahindutse slogan izoba yahindutse iyi si igendera ku muvuduko wo guhindagurika rero iyo Imana itubwira iti si ngomba yuko uba muri piège yo kugomba guhimbara abantu mbega icambere erega uzosanga nk'umuntu mbona abana banje hari igihe bahora baraba ibintu vya siporo bakagerageza rimwe na rimwe kugira ibintu byo gutandukanya amaguru urumva grand écart donc ugiye kuraba rero iyo ugomba guhimbara abantu ni nka grand écart y'ubuzima bwawe uzotabuka kuko umwe wese azokwega kuri kote yiwe nasanze burya iby'Imana idusaba byose ni kubw'ineza yacu urumva ni kubw'ineza n'urukundo idufitiye iyo wize kuyihimbara umva nagomba kubabwira iki kintu ndibuka umunsi umwe nari muri domaine y'akazi hama umubyeyi wanje arabyumviriza yagomba yuko hari ahandi nsaba akazi hariyo opportunité muri icyo gihe yo gusaba akazi ahantu umuntu kandi ushobora kuronka akazi kumbure kisumbuye urumva mama akambwira ati nukuri ndagusabye nukuri rabijya opportunité bana urasama vraiment uko niko Imana iha abantu mugabo ntibabone mugabo je mu mutima nkumva Imana irambwiye oya gumahuri urumva gumahuri basi mama nukuri byaramubabaje ico gihe ariko mu nyuma ikintu cyabaye niki niryo jambo Yesu yavuze ibintu byose bizokugwaho umve iyo opportunité yari uwo muntu yashobora kuma ku kazi nukuvuga position yari arimwo barayimukuyemo bamaze kuyimukuramwo ntuva bose bwe babaramabagaye arambwira ati Olivier uze wame wumvira Imana ati yabo uwaranyumviye ugasezera ku kazi urimo ubu bugiye mu ibarabara urumva donc Imana ibigomba kugupreserva irazi yuko ibigukikuje byose ni iby'akanya gato umve nagomba kubabwira muri iyi myaka 22 y'agakiza amazemo ubungira nshike wa 23 uyu mwaka mu mezi 3 donc ikintu nabonye giteye ubwoba n'igihe umuntu akubwira ati ndashima ibikorwa ukora kuko mu buzima nabonye bene natararabizi niyo abantu bariko barashima ivyo nkora n'ukuri biramezagira nk'umuntu wari we wese ikintu kinkora ko kurusha ibindi n'igihe umuntu abwira ko reka aransengera ico kiramfasha gose ariko natahuye mu buzima ivyo ubigendereze niko biri mu buzima habaho indirimbo iyo uri kurakorera Imana habaho indirimbo zibiri habaho indirimbo ya hozana kandi yivuyeho haza n'abambwe
urabiraba hirya no hino uyu munsi ndaza abantu usanga bariko baraturira bavuga n'abakozi b'Imana bigeze kuba bashira hejuru urumva abana b'abantu nuko bari mu buryo bumwe cyangwa ubundi nico gituma reste ferme wowe umusanga kuki Imana yakubwiye kuko ibisigaye byose bizohindagurika. Aha rero hari ikibazo umuntu aca yibaza. Pawulo yaravuze ngo mu Baroma nize kuba umuroma, mu Bagiriki nize kuba umugiriki. Ati none umusange kumburese umuntu ashobora kwiyadapta ahantu hose. Umve kwiyadapta iyo ni karite idasanzwe y'umusange. Nicyo gituma Pawulo avuga nize kuko ni umukorerike guhindagurika kwiyadapta ntibimworohera. Nicyo gituma yavuze yize umusange icyo ntaciga seyine urumva mu Baroma ahubwo baca bibaza ko ari jye navyaye Abaroma mu Bayuda wumva umenganije. Donc skife yuko iyo turiko turavuga mu Baroma kuba nk'umuroma, mu Bayuda kuba nk'umuyuda, ibisigura renier ses croyances, renier ses valeurs, renier urumva ses convictions. Donc ariko nigiye wiyadapta par amour kuko Pawulo yavuga ngo kugira nshikane benshi kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Sinzi icyo nataragomba kuvuga aho nyine nonshaka guhagarara kuri icyo kintu heje kuvuga kugira ngo nzabana n'abantu benshi ku rukundo rwa Kristo kuko kenshi umusanga bigira naturellement ku rukundo rwiwe abizana bikwegiwe urumva et c'est très subtil. Biragoye utari mu buryo bw'imwemo kubibona sivyo. Ce sont les fruits ziyerekana kubera iki ubwa mbere na mbere burya Imana bishaka yuko tudakreya amarelation azotwica. Bene data umuntu wa mbere dutezwa ku prioriza ni Imana yo mwijuru, niwe soko ya vyose. Rero relationnellement biroroshe kumusanga gushobora kunywana n'abandi akanywana n'abandi agasa nk'umuntu adepanda emotionnellement n'abandi. Imana ikashaka kumurinda ico kintu. Rero kenshi ni nk'umwana yavutse. Nashaka kwibutsa umuntu wese yuko iyo umwana avutse baragira iki baracuruzogi. Mu gucuruzogi quelque part umwana avuka ariko ararira et ça peut être très douloureux pour la personne ariko aravuka ariko aritandukanya n'ibintu byari bikuba vyiza ariko hari igihe ayo masaison aza yo kwiga gutandukana nabo nico kintu yibaza ko cari kumuzanira ubuzima émotionnel parce que vraiment le sanga twarabivuze n'abantu bakunda kubana n'abantu banywana n'abantu baryohererwa la présence y'abantu n'abantu bakwiza leur énergie niko novuga muri présence y'abantu. Rero Imana ishaka kumwigisha kubwa mbere na mbere ko bikura muri bo ibanza kwikura mu Mana hamaze kubikura mu Mana niho vyoresa gusesa icimana yashize muri bo kugira ikijana handi. Naho bavuga nti nabo bantu bashobora kuba de très bons ambassadeurs ba Kristo iyo banywanye n'Imana. Urumva batanga umutima wa data plus facilement qu'un colérique, qu'un mélancolique, qu'un phlegmatique kuko bavuga ibikora ku mutima. Rero nkuko twaje kubivuga Imana izomufasha izomuribera. J'ai vu vraiment dans la vie mu buzima bwa Olivier Imana imutandukana émotionnellement n'abantu. Et c'était douloureux pour lui. Birababaza birumvikana kandi je kuri jewe ntivyari kumbabaza cyane ariko kuko wewe bijanye ni personnalité na temperament yiwe vyaramubabaje. Ariko nashaka gusengera umuntu wese umusanga Imana imugendere atahure yuko ibigeragezo canke ivy'Imana yaramuzaniye mu bantu mu migeranire n'abantu yabizanye kugira ibatandukanye mube séparés pour que ushobore kunwana n'Imana vy'ukuri ahubwo Imana ikuzuze ngo wongere utange bijanye n'ingabire Imana yagushize muri wewe. Mana ndasabiye umusanga wese yari ndinginze ngo umwugurura amaso umutahuze yuko ingabire Imana yashize muri we washize muri we atari ikintu kiri comfortable yo kwiberamo. Mana ingabire washize mu musanga kugira ngo ashobore gukora kw'abantu ashobore gukora kw'abantu mu buryo bw'imigumbagumba. Mana umufashe atahure que c'est un outil non pas une demeure. Ça hategezwa kuba nica tegezwa gukoresha. Ndasaba Mana ngo umugendere mu buryo budasanzwe umutahuze yuko igihe cyose wakase les cordons ombilicales n'abantu c'était pas contre lui
mana ni kugira ahubwo akure kw'amaso abantu ngo yongere akurabe agushire hejuru mana ahubwo anakure kuko hari abantu benshi qui ont peut-être dépendu de lui mu buryo émotionnellement ku buryo aruha émotionnellement ntanabimenye mana hari igihe turuha ntitunabimenye hari igihe tutegwa ntitunabimenye hari igihe tuca mu nzira zituruhisha ntitunabimenye mana ukugara imyango tukibaza ngo wadushavuje kandi uri kuradutabara mana ndagushima ko utuzana mu masantere de désintoxication relationnelle udukura ko icyo kirere cyo koma twibaza ko tubaho kubera abantu bahari kandi ko abantu bahari ku bwacu mana ndasaba iyo musange ahari hose peu importe ahari yaba ari mu rugo rwiwe yaba ari mu ishengero yaba mu muryango yaba mu bagenzi yari mu kazi mana atahure ko toutes les aventures yabonye nka mbi ahubwo zategezwa kuba nziza ndagusabye mana muri aka kanya azigushimire agushire hejuru wongere mana uzikoreshe pour ta gloire ndabisabye dans le nom de Jésus Christ amen.